Mikomera machijana imani sezera na masesa utumbirizi shauri yake urongora umusanzara mujani nanya twagiye bro muze murabaha amashi murumva aba nibo rero twita Burundi bwejo kabiri gatanu indwi shashi romantike mumeze neza abakunzi ba Bishop TV neza nante kuri stade Intwari aho turi mu kwigina urumuri rw'amahoro ibintu birakomeye cyane ibintu birashushe cyane aho hari abakomedie abakarateka abaririmbyi b'ivyamamare mu gihugu cyacu cy'u Burundi atubwa nko mu bakomedie nka Mutima allo uri mawe cyangwa Idefense yagerageza gusubiramo abantu neza cyane ayemo n'abakarateka abana mubona ko bafise impano ya karate bidasanzwe n'abarimvyi b'ivyamamare tuvuga nka B-Face, Estanish, Vishu Love yasubiyemo indirimbo nyinshi za Peace and Love, Olegati aba boss tumenyane, Venera tumenyane, Satbi ati Hug Me na Bishasha afisa amanyama na Yo Remix cyane gose aho twatanguye duhimbaza ibirori bidasanzwe bigizwe n'intambo z'ikirundi imico n'akaranga tutibagiye na kimwe dukunda cyane aricyo cyerekana Uburundi mu makuru nacyo sikindi n'umurisho w'ingoma aho baturyoheye baduteramisha bidasanzwe inyuma yaho hakihaba ijambo ry'umukuru w'igihugu ryerekeye urumuri kuno munsi aho haciye hakurikira gutanga ubushimwe ku bantu bakoze neza cyane ndetse bariko barateza imbere ibikorwa vyabo akaba akora ifumbire mu biterwa canke ivyo twokwita ama plantes sauvages ukurikira Jolis Nduwimana ahingura ama emballage mu mitoto y'ibitoke Ndayize Jean Bosco akaba yakoze imashine ifasha mu kuvomera ifasha mu burimyi akurikirwa na Dr Ndayize Tarcisia Colombe afise umugambi ushoboza kuvura canke gukurikirana bice mu buhinga bwa none Tina niwe karundi muhinga nawe atuzaniye resho ikoresha ama briquette a biomasse uyundi agira 10 akaba yitwa Hagerimana inyuma yaho hacihabandaniza ko inyuma yo gutanga ubushimwe hacihaza kimwe twita fin d'artifice ya miriro icira
yamiriro umenga ni nkoho ndetse yerekana ibintu ko vyaryoshye cyane bigaragaza ko dufise amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo birangire no hacihaza vya bindi na cyane cyane ugwaruka dukunda ariyo novuga performance, aho abaririmbyi abakina komedi n'abakinyi ba karate baciye batangura kuturyohera. Ku rwego rw'abakobwa rero hagiye hibonekeza ubundi adasanzwe musanzwe mumenyere ko ariko no gutahukana amamiliyoni menshi ariwe Estanish kandi amaze igihe ariko araserukira igihugu cyacu cy'u Burundi mu bihugu bitandukanye, aho nawe yagiye yerekana ubushobozi bwiwe bibonekana ko n'abakobwa canke abigeme muri kino gihe bariko barabikora neza uravye kuri performance ya Estanish. Nkuko mubibona hatanguye cyamamare muri no miseka arakora neza cyane, nawe sundi ni Mutima Comedy aho yakorotse nkuvuye mu gisyo nyene akorokera muri ville amazi aturyohera nyene atangura na ya style yiwe musanze mumenyere. Allo uri mawe cyane ko mamvuga semerera abuze bikimu atuye umuvyeyi se barundi nabandanye igihugu cy'u Burundi niwe nyene tugihaye akiyobore gushika Yesu agarutse. Bandondaguye ariko kajya kavura kakinyanyase naciye mvaho yahejeje ijambo rikomeye cyane gose cyangwa atirekanaje manze mve muri iki kibanza vrema mu Kanyosha ndacumita kabenzi n'ubucima ariko vrema uyu muvyeyi rero ngo ibintu byariko bibera kuri stade Intwari no kuvuga ngo nagace k'ibintu bizoba mw'ijuru byariko biraba naruka kumva urusasekera abahungu yakari ibintu byanyanyuje mu kirere agatima numva ngo pya agihaguruka gusa kandi rero maga ikintu cyangoye kurusha ibindi byose yahereye mu Kanyosha atora urumuri rw'amahoro, abanyakanyosha bakimubonye birasa mu migazo baca bamuyisinga n'ubucima amaze kwegera ati shaka urumuri rw'amahoro aca yicumita mu Kamenge bamwakiriza kabenzi tumanze dukora akazi. Ariko uyu muvyeyi wacu w'igihugu cy'u Burundi ntaruha aguma pambana umubiri ariko arako umubiri afise ngira ngo nomwe bakoresha Dawidi Alice Mama Jadawo sa shiriramo amakuru niyumvirize gatoya. Nariko noragaceri hari hasi papa kabobori we nawe shiriramo amakuru ico niyumviririze shiramo nta kibazo ubu ngira ko byanze
mugabo ntimukivyita ibigori. None rero uwo wose numutahe nivyo turiko turibonera ko bishoboka. Urunani turi kumwe twese birashoboka tugira urunani. Tugira tugwane n'icitwa ubukene. Umvirize ahantu. Mbere mushima navyo nyene twaramaze kubitangura kandi turabona ko tubigejeje kure. Twebwe ngaha mu Burundi twaramaze gufata ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nk'inteko zo kurwanya ubukene. Asha arabihejeje. Ndabira umupanga nakora ikintu yamaze kubisinya. Ndabira umupanga ati tugomba turwanye ubukene. Ndabira umupanga w'ikiho pakabobori nawe. Asha umupanga w'ikiho tugomba dupambane. Yamaze kukivuga ati tugomba turwanye ubukene. Ubu tugomba dupambane. Ikintu cyanyu bagomba nkore tugomba tubwiruke ku bukene makana bucakiye. Yamaze kubisemerera ati tugomba turwane ubukene. Ubukene tubugwanye. Ubu rero ngomba ndakora ikintu cya mbere. Yamaze kubisemerera wamwe umupanga ndakora ikintu kimwe. Ubu rero ngomba ngwanye ubukene. Navyumvise ariko suko wabugwanya muko bugwanya urakura amaboko mu mpuzu ugakora. Erega hari ubukene nta mahoro haba. Ahari ubukene ibisuma biba umuyoro. Muko bugwanya rero tujye gukora kakarima karege mu kabande. Ubu nahagaze ko dushaka utugori. None ko yavuze ngo ubu rero tugomba turwanye ubukene. Nandi kintu navuze tugomba dutigite makanda bucikiye. Kandi ugafata ndamukubita muri kansi ndabure kure bwirase mu mugazi. Oya narinuye ngo bagwane n'ubukene. Kanakoreke bajya mu Tanzania bakaminanirwa no kuvuga igiswahili. Aroma none nza mu Burundi gukora iki? Ntuzi ingene natashe? Oya naco mfise no kuri mama ntaco ndakujyana. None ndunga ikayanda yakuye he? Ntuzoze no kun ntuzonegera no kibuga c'indege. Jewe baza ko nzofata dunyuri. None noza agindege noyakura nyuma ndakubititse. Igihugu sawa igihugu ni nyabagenda. Abasore bose ngo bafise amahera. None subireyo cyane mugabo nasize mu mahanga ntangura kukivuga nabi. Mutamaze mazonyumva afata imbabazi. Ewe bantu turi mu mahanga turagowe. Ndakirabira kuri kwa Randi Promote. Yego hari umudiaspora tuzana yari hano. Abadiaspora tubo tumenyane. Ntibagabo dutahe. Urungu imifuko yose yuzuye amahera. Je mugabo Mose Imana yabwiye Mose ati cyo gihugu uzokibona n'amaso ntuzogihonyoramwo uzocumva ku matwi. Ubwo je sindi Mose. Uburundi buryohe mvuyeyo. Reka nsubire nsaba imbabazi. Ati ni keke twarya. Ese akabenzi ko mukame. None Uburundi buriko buraryoha. Yego kabisa. Yaba maspaghetti. Masyo. Nyaka myinshi. Maspaghetti. Mwana wa mawe. Ni impore. Biriko biraza kabisa. Ndashima Imana. Yego. None gishasha. Wapi mu. Gusa je kuba ngo mba ntangura ibintu byo kurima. Hama nabwira no guteza imbere ninje mu makoperative. Warize uriya ndutse ifu. Nibaza umuremyi ngana bakurimasa. Oya muntu reka unone kwiga nkabura akazi. Reka niyungunganye nabe ko notera imbere nk'abana. Cyangwa utangura gukora mu ivu watanguye kwimba ubutare n'inzahabu. Wewe warasatsa
warasaze Shishato. je numvirije ibintu muri ko murate bagura ngaho ndabura ivyari ivyo Uti turatebagura. muzosubira gukora mwivu habaye Mwe mugenda mwabashatse baraga katipe ko kasaze. ubu je mvuye kugura intabire yagwiza namwe muri ko ngamwasobetse none ahejeje amakaminuza Genda ubandanye wisiga. None iyo ntabwo ushaka gutabira ndakubwire diplome iri jewe diplome Oya hari utayisinye kuko mubwiriza kwanza ahubwo je natangazwa no kuba mwaradisenga muri kaminuza hanyuma ageze mu buzima busanzwe mukaguma musobeka mugenda kwicara none kuri yiti simuhungu wewe nako cyane oja mwifu mwe mwaramaze gusara iyo ni migambi uri kurazana ubwiriza kukijibure cisha kera umuntu yiga umuntu yagenda guhiga sakamuraga icumu n'umuheto ugira hige none bagombye gutwara umwuga wa so na nyoko ko bakuze barima ntibakwigishije niworondera icyo ukora nawe ndakubaze ko igihugu cyakwigishije ku buntu ubu ugomba uwamutega amashi mbega ntiworaba muri biki gihugu cyakwigishije akaba ibyo witezamo imbere agatipe kavuga ibintu ubiriza nakubwire jewe muri mwebwe ninde yadusha kugisenga muri kaminuza oya uraza ahantu ugomba kunsindira uvuze igihugu cyawe aba bose babizi ntimubizi none je nabo wa mbere kandi mundavye kwisa kabiri kare byo kubasuhuza none twemere ibyo avuga tubebe duhamba amakuru ubiriza abantu uraziwe ubiriza guca mutari muzi yari cyubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi yarivumereye aravuga yuko ubushikiranganji sibyo bw'uburimyi n'ubworozi ubu bwahindutse inteko kurwanya ubukene guhera ubu ngiye kugura intabire uzorunwaza dushobora guhaguruke tugende tugikorere tayari igihugu cy'u Burundi uramusaba tugeze nta mukene n'umwe atagira ibihumbi 10 yani unapiga yo pesi wewe yamaze kubivumera yajaje afiritu atima come from naje dupambanira mu gihugu naje dupambanira haci wambaye murabunguraye na 50 abana bansabye ngo ndabatanira amashokora nanje ndera none muri bintu ndosuma ndera none mu gihugu bene ntari mwese hari amezi bine d'honneur bene ntari abiri nabona uri muri Amerika ufotora ubufoto ivyo muri kuma etaje y'ijana kumbe waragaragara kuvugira hejuru uvuga buke uko ubutwinjira mu gihugu tubundabunda twaguma tubabwira ati igihugu cy'u Burundi n'amatanuki turagazurangariya dudu tukamanura kuri ngariya gori tukazoreka muri nyama yanka agatima ngo pya ubu rero ahantu mwenze ndiko ndagusaba nka 50 sha mwene wacu 50 none igihugu warimwo ko apresenta ufise ubudolare butagira urunyutsi ugaragara bo yareke yanyime nibindi Trezor niyo saba nagenda bashize imodoka baramukeneye uyanyime unanuke reka umushoferi twa Trezor niyo saba aba bantu baragutwenga mukiyemera ngo muri mu mahanga mwahunze igihugu cy'u Burundi mushitse mu mahanga mukaremenanya ngo mu gihugu cy'u Burundi ngo abantu bose bavuye ngo nije citse ku cumu wafishijwe n'iki escrojanti sawa ewe isiheze ntiyaracitse ku icumu nzi ngo arapfuye imisi ibisigi byose amatongo yose cyane acamye iwanje ahubwo urazi jewe natoye umugambi bwoko ki kanya bwoko ki tubanige mwijoro bajyane tubanige turabashobora uzi ko bajyamira umva isumu hajya iraza kubikora neza yo iraza kubikora isumu irabikora yapanya cyangwa aside oya hava banywa amazi bigakora tugerageza uburyo bwose
twobakuraho y'abahungu shaje kubaho ndabona bigiye aho ngo hano nakubwira ikintu kimwe none wewe bimeze gute peti yangu we barambeshe gute umviriza none muzehe kwa dafi none jewe sibyo nariko ndavuga ahubwo dutozanye umugambi umviriza wowe kuri muri ni wizi karate nta kuntu twobajya kanshi mw'ijoro oya ujye muzehe wanje niko niyumvira kumutega amakoto muri kushi yoga acanyerera acapfa none nk'abazungu mbise dushe irimo amakaro umva yongerera gute kandi muri dushe iwanyu ari vyondo none ndamuhatore gute umviriza burya bwoko nibupfa buraramba nyaku nibaramba burayamba naho ahubwo umviriza urazi ko muzehe wawe akunda rugombo sibyo rugombo uyicanze n'amazi y'isabune mu mwanya mutoyi abanyereye yego akoneza nakumvise akongazi reka shari ko birabaye ntaze tugunga shisha na wewe amajambo wambwiye wa munsi duhura jewe muruka agakobwa murahuye muragiye mu biro by'ubumaraka kumariya gutohera uwasi mwana wa mama je narahomvye ubu rero ngomba ndondeze gushasha mu yindi minyuro wabonye kwirigara arico kigiye kugufasha mutima narumvise ibijanye n'amarika yararivumbereye nanga kuja gukura amaboko mu munsi ngo mukore muzofatirwa ku marikara mujana kurima mu ndimo rusangi nirikwe murarima kubera aya marikara ninde nawe yabivuze mwumvise avumereye amarikara gufatirwa kuntuzenye ku marikara nirikwe uraja kurima mu ndimo rusangi wase kurima mu mirima iwayo uzorima mu ndimo rusangi aho bizera ntusange ninde yabivuze umukuru w'igihugu ewe urumuri rw'amahoro oya umviriza rutembera mu gihugu cyose rumurika ibikorwa by'iterambere uyu munsi mwe muri kumarika icivugo c'urumuri rw'amahoro gucurikira 15 turwanye ubukere twese hamwe ubundi butera imbere ni ukuvuga mwebwe mugomba kurwanira ubukere kumarika twese nimuze dukura amaboko mu mpunzi twese turwanye ubukene kugira ngo uburundi bwacu butere buca imbere sibyo none kayeri yego jewe rero nagiye nta bindi aro uri jadawo hewe mu gihugu c'uburundi carahindutse ubu n'amarika arakibayo abajene bose ni ukwiyungunganya ugomba gukubita amakatsi mu gihugu c'uburundi nanangute uratashe bose bakuye amaboko muri bya bakorera igihugu c'uburundi ngo kandi twese ngo twokora tukiteza imbere sawa we banza uvuge izina ryawe je nitwa Patrice bahani babaye mugabo icyo kintu wavuze mu bisanzwe icyo sinumva nyine n'ubushoka kivuga aho rero amahoro arakenewe amahoro rero impamvu adasanzwe amasasi umumenyesha makuru nawe murakoze imvura iraguye yanse kugumura igihugu saa sita amakuru agaca vuba mugabo ndakubwira subira ukomera amashyi uwo wese yagize uruhare kugira ngo amahoro mu gihugu aboneke mwana wa mama nta muntu n'umwe muri iyo myaka yahera ataratunze akaradiyo ndabeshya ugasanga rero buri mwanya wose hari radiyo bari baragize ikimenyetso cy'uko bagomba kumenya inkuru zose ni radiyo BBC abatama baraje n'akaradiyo hari ahantu rero ngaha hakurya mu ntara ya Rumonge wasanga umutama wese afise radiyo y'ibindi kandi bariko bavuza amakuru amwe yaba bashaka kwibasaguza agacaza diregiti amakuru aratanguye aho rero wihenze twebwe abantu twari dufise ingorane baca bakunyuma agaca yicara muzehe n'akaradiyo radiyo iratanguye ni saa
n'ebyiri n'igice ku isaha mu Rwanda no mu Burundi saa 12 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT muri kumwe na Jeffrey Mutagoma Ferega Kwaya kuri gahunda za Radio BBC koza miryango umurongo wa metero 23 n'igice 13 hamwe nta kilohertz igihumbi n'amagana abiri muri ku murongo wa swa. Reka tugaruke gatoya inkuru zikuru zigurwa hirya no hino mu karere. Ubwo papa w'iwanjye rero ntiyarazi ko ari niko nabisubiramo. Urambariye bageze mu Burundi n'abandanije aho nyine. Reka dutangirire amakuru yacu twerekeze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Barack Obama aragaruka kuri kino kintu abari muri Amerika. Mugenzi wacu Buridasi byumva tugeze aho mu ruzinduko mu gatondo garagara cyane n'ibigire ko bidasanzwe benshi bagarutse kuri iki kintu kitoroshye komeza bagarutse no kubivuga kandi kugiga twagwa n'umuntu wirabura. Ibi bidasanzwe twumva ko abitugezaho Perezida Barack Obama. Wall motion approval the ruling down the stars of America. But just to side this world, yes we can, we can change the world. Aho amakuru karabandanya muze ari kuri target mbana ni jenoside hinduye frequency. Turakomeza amakuru yacu uko bigaragara. Reka twerekeze mu biyaga bigari, kandi mu biyaga bigari turagaruka mu gihugu cya Uganda. Bwana Museveni agaruka ku bintu bijyanye no kubona umutekano mu karere bitoroshye. Reka twumve dinashize bahizi Uganda zikituke toroshye benshi barimo bagarukaho hano muri Uganda. Ibi byose byagaragaye ko ari ibintu bitoroshye, kandi aragaruka kuri ano magambo akomeye Bwana Museveni. I'm sorry, let me up say it is already. Well, taking the 12 for me, I came on. You go to Chambo, the people, they are also continuing to work in the nation. It's very nice, okay? Thank you. I'm a problem, ibihugu muzani kuri target sinzo kurero kacamo rero ngeze ku makuru rero aryoshye turabandanya amakuru yacu. Turakomeza gatoya mu biganiro byacu bya BBC uko bikomeza. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni bitoroshye byagaragaye mu mutekano benshi, ariko bakagaruka kuri iki kintu kandi yagarutse ku kintu gikomeye yuko iterambere ari bidasanzwe mu gihugu, kandi buri ufite amahoro kandi ukomeza kuyakoresha uko biri. Je kurute mambutsa i Kigali nuko bigaragara aha turi ni Kigali, turimo byinshi birimo bigaragara. Benshi bagarutse ku kijyanye n'amahoro, ariko bwarubiriza Paul Kagame we akagaruka kuri iki kintu kitoroshye. Ari ibintu kubona amahoro yagezeho buri wese avana amaboko mu myenda ye, and then they must start to work for a nation. Nzagira akavuga ati igihugu cyanjye shaka kubona gifite indi ndorerwamo. Ikindi rero ndongera ngaruka ku bijyanye hano n'ibintu bijyanye na karibya bindi birahaga. Mame muranyumva kuzagenda mu mitungo mu baturage usanga umwana arwaye imvunja, igihugu barimo bavuga ko kirimo gitera imbere. Songera ugarukiye ubabwire u Rwanda ni rwiza, ariko bazongera bavuge ko ari urwa mbere kurwara amavunja. Ibyo frequency cyo natangura rero
amakuru aryoshye rero ararenze uko bigaragara byinshi mu birimo bigaragara aho turi muri 2000 na kangahe mu mwaka w'ibihumbi 2000 hagati y'2009 na 2010 hari rero hariho umuntu wizeye abagwanyi bari bakiri mu ishyamba hajya ku rusasu bari barenze sibyo none mama umuntu n'ukuri komera abagabo barondeye ngo bose bakomera amashi urusasu bararukubita wibereye muri toilette y'ibiti bibiri urabona no kuja mu kikiraro hariyo amasari hariya hejuru attention yataye urumva rero mbako ni muri meditation papa ariko arumviriza radio ngiye ku makuru mu reka rero dukomeze mu Burundi hariho ibigo bigaragara ko intambwe y'amahoro iri ifata intera ibyagarutse muri rusange bigaragara ko hariho umuhari uri mu Rwanda mu ishyamba urimo urashyibirwanisho hasi ariko icyatangaje nuko mu mwanya bari bangaritse intambara gato bongeye kumvikana amasasu reka twumve uko bimeze hariya mugenzi wacu inkuru turayibaza Leosio Ngabo uko bigaragara aho rero umva inkorora ndayikora nabi cyangwa korora none uwo mumenyesha amakuru akorora aca korora inkuru iryoshye muri muzehe n'abati esha aha rero ni problème n'abandanye uko bigaragara aha nyine turi bujumbura mugabo mu gatondo ijoro harayumvikana urwamo rw'amasasu ibyo rero byagaragaye ko benshi mu banyagihugu bavuga bati wamwizero w'amahoro yari karaboneka koko sinzi igitumye washobora gusubira kurasika tubaze mugenzi wacu Pastor Habimana atugeze ko iyo tumubaze impamvu ibyo biruko Pastor Habimana ikibazo kirimo kiraba ko bongeye gukubita amasasu ibi bivuye kuki ariko de hinge banze sike butini ikijyanye n'intambara twaragihagaritse nta mugwanyi wacu akiri kwaratera amabombe uwumvise amabombe kijya kintu mumenyesha amakuru twarasotowe muri uwo mwanya urumva bene gihugu bari kubavuga bati ibiganiro biriko birajamwo mesheri zamwe kuba utacumva urusasu komera amashimana yo mw'ijuru ikindi nacyo nongere nagusabe ukomera amashi sokuru wacu Petero Nkurunziza wayagize uruhare urati kumvikana kugira ngo abenegihugu bashobore kumva ko boshikira ku iterambere y'ibindi bihugu uyu munsi uri kurakora uri kuriteza imbere kubera iki ntakikwirukansa barabaza iwacu kubera guhunga yashikanga muri Kongo abakongomani bakamukubagura yamusubiza inyuma mw'iringana agaca amubwira ati muze zungayo mutamara ngo natunze mutama What is the problem? Problem kura mahoro ni ngorane. Hanyuma agaca amubwira ati we keba mote agaca amamagana yakawa yakoreye dawe urabyumva bagenda bareka guhuza kubera iprobleme yo guhunga kubera rero irange bantu baca bahuza imagine rero Sebarundi atangura urumuri rw'amahoro ararutanguza kugira ngo tugume mu mutima kandi aho uri hose wamuvuga ati ubundi wese agira amahoro ijambo rikomeye nazoka nibagiye ibintu bikomeye bashaka tukomera amashimara yacu mw'ijuru inyuma ya Ildefonse inyuma ya Mutima acakurikira Ildefonse cya cyamamare mu gusubiramwo abantu mu kwigana abantu bagiye yigana abantu batandukanye abakuru b'ibihugu abamenyesha makuru ndetse n'aba bantu bahariya mu Cibitoke hariya nyene hariya abasokuruza baravuze bati ahari amahoro umuhoro uramwa imyaka twaciyemo mu ngorane zitandukanye uyu munsi Abarundi
Burundi bariruhutse bakavuga bati ashi umara ikintu cyane wikomera amashuri cyane harageze abavyeyi nawe bivukana baramukeneye tuyisabe Jordi ari inyuma ya stage. hagati yaho hagiye habonekana ugwaruka rukiri ruto cyane abana bakina karate ku rwego novuga rwo hejuru ku rwego tubona ko turiko turaduga cyane mu mpande zose haba muri karate haba mu kwiteza imbere kugwaruka ndetse n'aba artiste. Allo umwana yitwa Alex Muco w'Intore aze ngaha kuri stage mama we aramukeneye. Alex Muco w'Intore aze kuri stage aho inyuma ya stage mama we aramukeneye. Idefonse karibu ngaha upanga karere. Tugira tuvuze umuziki gushika ejo mu gatondo bariko baragira check sound muruvyo bakora kwa testa ama batterie. Mama Alex Muco w'Intore aje hano kuri stage abana bari hano baramwindiriye muravyumva tuko turatesta ivyuma kugira ngo tuvuze umuziki sawa sawa. Magita ama micro batterie piano tuko turatesta rero kugira ngo tuvuze umuziki sawa sawa. hagiye hakurikirana cya cyamamare umwe aheruka kuva Dubai ndetse ari no mu millionaire ariwe B-Face azwi ku mazina menshi ava mu gisagara cya Kayanza neza na neza aho bita Imatongo aho yagiye agira performance idasanzwe ku ndirimbo zigiye zikundwa cyane ndetse
Mwari mumukumbuye abari bamukumbuye twese duti be fast put it on be fast on the floor baca umugani mu kirundi ngo urongora umusaza aramucaniranya twagiye bro hanyuma yaho haje wa wundi nyine tumenyereye wa wundi novuga ko ari uwa mbere mu ma live nawe asanzwe yita Vichy Love mukali wa live aho yagize performance ku ndirimbo za kera nk'ikimana yifatanirije za kusanya ndetse n'izindi ndirimbo zidasanzwe mwagiye mumenyera aho yagiye bikora neza cyane agatamba n'iyashuri kabira ubona ko na Vichy Love adasaza kandi aguma azana bishasha ku munsi aba boss tumenyane ugwego uyu munsi bigaragara ko agiye habonekana aba millionaire benshi cyane novuga nka Oleg, B-Face, Estanish na Satbi ubona ko ari abantu ba millionaire bagiye ba performinga cyane. Oleg nawe agize ati sinatanzwe kugira ngo mvuge ni aba boss tumenyane aho yavuze nawe ati na president tumenyane nawe n'umu boss mu bandi.
Nashitse kwisi byawe na mama. Uwo nawe ni Satbi yaje yigaragaza musanze umuziko akunda kuri iyi ndirimbo za kera gitangura hama kagenda aduga cyane aho yagize performance ku ndirimbo Beautiful, ku ndirimbo Hug Me ndetse n'izindi aho yagiye atangaza benshi musanze umuziko afise na style yiwe yo gutamba yisangije ubona ko nawe ari umudancer akaba umuririmbyi ndetse ari n'umumillionaire muri bino bihe.
Keisha, thank you so much. mu gusozera rero byabaye ibintu bidasanzwe aho tubona Rappy Boy Trezo Runtown DJ harimo na DJ Philbite ariwe bita Kizigenza ku ndirimbo yo remix bagiye bikora neza cyane, indirimbo ikunzwe, indirimbo ihitinze cyane, ari nayo kushoboye gusozera hama abantu bararyoherwa cyane, bararyoherwa novuga bidasanzwe.
Don't worry, baby, don't worry.